nani kupatia aliua? Mamangu ndio amenipa. Iko wapi sasa? Iko tu iko pekee. Mama yako? Mzee wa Jemjembe. Mama yake ya Sami. Akuya hapa. Agara Mama Sami. Yambi kwanza tuone yambi Mama Sami. Mama wala msengeta. Papa yako kuya. Papa yako wapi? Sasa Papa Sami. Papa Samuel. Oi, tufanye fast course. Yambi kwanza Papa Samuel. Salama je. Kwa bibi wanaongea Kirundi Kiswahili. Vyote wanaongea. Vyote sawa. Acha tufe kazi tutaongea na wazazi. Tugere ngo. Mzee ni msanii mesi. Senete zamanani. Sawa Sami, karibu sana. Murakoze cyane. Kibazo ca mbere urugendo rwari rumufashe gute? Urugendo rwari rumeze neza cyane. Rwari rumeze cyane gose. Yiriwe canke maramutse bakunzi bacu ba FTV 257 namwe mudukurikirana kuri Best Fan TV. Right now it's your boy MC Dulane Shokoto. I just showed you number one swagger station in our country from Wasby City. Muhundire ndabaha ikaze muri kino kiganiro cacu aho tugiye kuyaga kuri nkuru y'umubabaro, inkuru idasanzwe ku camamare cacu Mr Sami Official nkuko mwagiye murabibona hirya no hino ku ma platform atandukanye. Ni inkuru idasanzwe yaho twe nkamenyesha makuru kuri FTV 257 na Best Fan TV tugiye mubwira ngo dushobore guha pole sana umustare wacu muri filme Ndundi nkuko muri ko murabibona kuri kano ka video kari karangije ka introduction. Ni mama wa Mr Sami Official yitavye Imana aho yarasanzwe atamerewe neza akizwe n'amagara hama Imana iramuhamagara asubira kuvyayo aho naho ni mwiyo mesi turangije. Umuvyeyi wa Mr Sami akaba yari yitwa Nduwimana Marie Jose akaba yitavye Imana ari kumwe yarasanzwe afise umufasha wiwe yitwa Muhitira Samson hamwe n'abana biwe aribo Harerimana Samuel yamenyekanye ku izina rya Mr Sami Official nkuko mwagiye murabibona. Akaba yavukana n'undi yitwa Harerimana Don Chris akaba yakurikirwa n'uwitwa Iteriteka Samuel akaba yakurikirana n'uwitwa Iteriteka Samson. Nkuko mwavyumvise akaba yitavye ku munsi wa mbere yitavye Imana ku munsi wa mbere igenekerezo rya 30 aho Imana yamuhamagara kuvyayo mu mwaka wa 2024 mu mwaka twaraye turangije. Twagiye hamwe kugira ngo dushobore natwe condoléance Mr Sami nka bamwe twigeze kuba dukorana ndetse nk'uwigeze kuba akina amareresi aciyana kuri channel yacu FTV 257. Bimwe mu buzima byamuranze mama wiwe beshi tugiye kuvyumva ku munsi w'ejo itariki indwi z'ukwezi kwa mbere akaba ariho azoshobora gushingurwa na iteka umuvyeyi wa Mr Sami Official. Benshi baravuga ko bashobora kuba bakeka Mr Sami Official uwari we ni Sami mwese mwamenye ku mafilme atandukanye aho yashoboye gukina amafilme menshi mwagiye murabona mwakunze natwe tukaba tumuhaye pole sana nk'abamenyesha makuru kuri Mbonesha kuri FTV 257 tumusaba ko yo kwigumya natwe tuzomushigikira haba ku mutima haba no mu gisabisho ndetse no kucimana ishobora kuzoba yaturonkeje. Wowe uri hano wifuza ko hari ico woshobora guterera urondera Mr Sami Official kugira ngo ushobore gushigikira. Muranzi ko ububuzi wiwe atigera yishoboza ibikorwa byose ariko n'inguvu zanya ziba zikenewe. Wowe uri hano udukurikirana kuri FTV 257 na Best Friend Burundi muri ko muradukurikirana muri update kugira ngo tubahe exclusive news kuri no nkuru y'umubabaro ya mama wa Mr Sami. Dufashe kano kanya ari kugira ngo dushobore kubatangariza bimwe mu bijanye n'ibikorwa byo kumushingura uko bizogenda. Amaziko ategekanijwe kuzoba ku munsi w'ejo igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa mbere nkuko mubibona hano kuri no office ibirori byo kumusezera bikazobera kuri Prince Jean Charles igihe cy'isa 1 ya gatondo. Nyuma yaho bazoca barangora bamutwara mu misa izo igihimbazo c'imisa kikazobera ku mpanda nyine aho bazosanga bamushingurira ndetse akaba ari naho mama wa Sami bazomushingurira ndetse n'imisa ikazobera aho nyine kuko yarasanzwe ari umukizwa
turahojeje rero umuryango wa Mr Sami, turahojeje umuryango wa Muhitira Samson kuri runo rupfu rw'umubabaro rwashitse gitumbuka nabo bwabo batari biteze, natwe nk'umuryango munini nyagwagutse cyane turabihoje. Tuboneyeho n'akaryo keza ko guhoza abantu bose bazi kubabuza babo mu mwaka turangije. Mu mpera z'umwaka n'abantu benshi bahimbaje bonane batameze neza, abantu benshi bahimbaje umwaka mushasha bari mu mubabaro kumva zuko bari bagiye bashikirwa n'ibi na biriya, bamwe bagapfisha babo, abandi bakabura babo, abandi bakabura babo biciye mu buryo bwo kunyuruzwa, ariko Imana igatabara bakabaronka nyuma y'iminsi mikuru. Tuboneyeho n'akaryo keza ko guhanurana wewe ukiri ku isi umunsi wawe utarashika, ibi birimo byose uyegereza Imana kugira ngo wa muri update mu by'Imana idusaba ndetse no mu mategeko Imana idusaba. Tugaruke kuri Mr Sami official, tumwihanganishe, tuhanganishe team Mr Sami, tuhanganishe nawe bose mu nshuti n'umuryango wa Mr Sami bashobora kuba babuze umuvyeyi wabo batanka. Tubasaba ko Imana yobaha kurema, Imana yobaha kubaremesha, ikabarinda ico cyose kibi coza gishaka gucanishamwo umuryango ndetse n'iki. Ahavuye umuntu hasigara ikinogo kinini cyane. Nosaba yuko Sami ahari hose atwumva nkamenyesha makuru ba FTV, natwe turahojeje umuryango wiwe, turamubwira ati pole sana, uze wigumye nk'umugabo. Ahavuye umuvyeyi turabizi ko hababaza ariko babigoye. Dugubene n'akaryo keza kandi ko kumenyesha muge mudukurikirana mukunda filme Ndundi, hari ico wifuza gufasha, ico wifuza gushigikira, washobora guca kuri page ya Mr Sami official ukagira ico uterereye canke tukabaha imwe muri nimero ya Mr Sami asanzwe akoresha kugira ngo nimba hari ico oba wahezagijwe n'Imana, nimba hari ico wumva ushobora guterera, baba bari mu Burundi baba abari hanze, ukicumva ino nkuru y'umubabaro, ino exclusive news wondera nimero ya Mr Sami ariyo 68 28 92 38. Nibaza ko iyo nimero nyene ikora no kuri wa Limikash ndetse akaba nayakoresha kuri WhatsApp wifuza gushigikira umuryango wabuze. Ukoresha kwiyo nimero ndasubiramo ni 68 28 92 38. Kubumba igifaransa ni 68 28 92 38. Ndasubiramo kandi 68 28 92. Koze cyane mugere bose makoma dukurikirana kuri content muri MC Dulanesh kuri FTV desisimasite mese na Best Fan TV. Wowe wifuza gushigikira Mr Sami amaziko azoba ku munsi wejo, turabakunda cyane. Ja bless, ciao ciao.